turi kwigenekerezo rya 25 ntwarante umwaka wa 2020. Chuti namwe bakunzi mukurikira amakuru ya televiziyo Renaissance ndabaramutsa ndabaha n'ikaze. Ano makuru tuyatanguriye ku nkuru ziyagize. Ikiza ca coronavirus n'ubu kirabandanya kw'inkumbi mu bihugu bitari bike byo kw'isi. Ibangamiye gusumba ibindi bikaba ari Ubutaliyano, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubudagi, Espagne hamwe n'Ubufaransa. Mu gisagara ca Wuhan mu gihugu c'Ubushinwa aho ico kiza catanguriye ubu haratangwa kwibonekeza gahembwe buke buke mu bice bimwe bimwe ubuzima bwasubiye gukubandanya. Murabikwikira muri ano makuru. Naho isi yose irajwe ishinga muri no minsi n'ugo rugamba rwo gutuza no kwirikindikiza ca coronavirus. Mu Burundi hoho abategetsi basa n'abadahagaritswe umutima nako karanda kuko bavuga ko bizeye ko Imana izobakingira. Kubw'uruna ni Sephora Arusha iyo ngendo y'abategetsi bo mu Burundi ikabigaragaza ko batitayeho na gato amagara y'abanyagihugu barongoye. Uruhara rw'abakenyezi b'abarundikazi ni ntangere muri kino gihe isi yose ihagaritswe umutima n'ikiza ca coronavirus. Umwe mu bakenyezi baharanira agateka k'abakenyezi arahamagarira bagenzi we guhaguruka aho baherereye cane mu miryango yabo kugira ingingo z'isuku zisabwa n'abajejwe ivy'amagara y'abantu mu kwirinda ico kiza zikwikizwe. Ido nido ni mukanya isase. Subire ndabaha ikaze muri ano makuru. Mu makuru ajanye n'ikiza ca coronavirus ubu hasa n'ariko aribonekeza gahengwe mu bice bimwe bimwe vy'igisagara ca Wuhan ahatanguriye ico kiza aha akaba ari mu gihugu c'Ubushinwa hariko haravanwaho ingingo zo kubuza abantu gutembera. Ariko mu bihugu bimwe bimwe vy'Iburaya nka Ubutaliyano, Ubufaransa, Ubudagi hamwe na Espagne haracibonekeza ibitigiri biri hejuru vy'abantu bapfa kubera ico kiza. Nayo mu bihugu bimwe byo muri Afrika nko twovuga nka Afrika y'Epfo, Côte d'Ivoire hamwe n'u Rwanda barafashe ingingo za ruhasha zotuma atabantu benshi bapfa kubera ico kiza. Gushika kuri no munsi wa gatatu amakuru ava mu bategetsi bo mu gihugu c'u Burundi akaba amenyesha yuko ico kiza kitarashika mu Burundi. Inkuru tubaza mugenzi wacu Reverier Bazikamwe. Nkuko ibitigiri bitangwa n'itororokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP rivyerekana abantu barenga imiliyaridi 2.6 nibo bugaraniwe mu mazu basanzwe babamwo no kuvuga ko barenga icya gatatu c'abantu bo kwisi yose kubera ikiza ca coronavirus. Mu bihugu by'umuryango wa Burayi Ubutaliyano nibwo businzikaye cane kwisi, abamaze kwitaba Imana bakaba bagera ku bihumbi 6,820 kubagera 69,976 bafashwe n'iyo ngwara gushika ku 24 ntwarante. Abarenga 42,000 nibo bamaze kumenyekana ko banduye uwo mugera mu gihugu ca Espagne kikaba kigira kabiri mu bihugu bisinzikaye inyuma y'Ubutaliyano. Abamaze kwitaba Imana bakaba bagera ku 3,434 gushika kuri uyu wa kabiri. Igihugu kigira gatatu no Bufaransa bugeza ku bagera 1,110 bamaze gupfa. Ariko rero nkuko vyandikwa n'ibimenyesha makuru byo mu Bufaransa ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bumenyesha ko abafira kwa muganga aribo bake kubafira imuhiri wabo hamwe no mu mazu abamwe abageze mu zabukuru mu gihe bobo binagoye kumenya igitigiri cabo. Abamaze kumenyekana ko banduye COVID-19 bakaba bagera ku bihumbi 22,500 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ho bageze ku bihumbi 53 by'abanduye uwo mugera, hakaba hamaze kwitaba Imana abarenga 700. Ibihugu bimwe bimwe bikaba biriko birafata ingingo zikomeye zotuma uwo mugera utabandanya urandagata. Mu mugabane wa Asia naho igihugu ca Inde cafashe ingingo yo kugarana abanyagihugu kugeza ku ndwi zitatu. Abamaze kwandura uwo mugera bagera ku 536, 10 nabo bakaba bamaze kwitaba Imana. Mu Bushinwa ari ndaho uyo mugera watanguriye hariko haraboneka ikizere mu gihe atabariko barandura uyo mugera muri iyi minsi. Mbere n'ingingo zari zafashwe zo kugarana abanyagihugu zikaba ziriko zirafutwa. Hakaba handuye abashinwa bagera ku bihumbi 81,500, muri bo hapfa abagera ku bihumbi 3,281 mu mezi abiri gusa. Ikindi kiriko kiratanga umwizero nuko muri abo bari baranduye abagera ku bihumbi 23,280 bamaze gukira. Muri Afrika ibitigiri vyerekana ko uwo mugera udafise umurindi nk'uri mu bihugu vy'Uburayi. Bimwe mu bihugu bakaba bariko barafata ingingo zikomeye kugira bagabanure ubukari bw'ico kiza mu gushira ibihugu mu bihe bidasanzwe, etat d'urgence mu rurimi rw'igifaransa.
abamaze kwandura bangana n'ibihumbi 2,137, muri bo abamaze kwitaba Imana bagera kuri 62. Aha ariko harafatwa ingingo zikomeye, hakaba ari mu bihugu vya Senegal, Cote d'Ivoire, Sierra Leone, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamwe na Afrika y'Epfo. Muri Afrika y'Epfo ho igisirikare kikaba arico kiri mwibarabara kugira gitegeke ko abanyagihugu batava mu nzu. Mu karere ka Afrika y'ubuseruko, u Rwanda rugeze ku bagera 40 bamaze kwandura gushika kuri uyu wa kabiri. Tanzania, Uganda na Kenya. Gushika kuri uyu wa gatatu, abategetsi b'u Burundi bemeza ko uwo mugera utarahashika, bakavuga ko bizeye Imana bashize imbere ko ico kiza kitazohashika. Mukibuka ko ico kiza ca coronavirus kimaze guhitana bamwe mu bari bazwi cyane nk'umushinga mateka wa leta ya Burkina Faso Marie Rose Compaoré, umuririmbyi yarazwi cyane Manu Dibango wo mu gihugu ca Cameroon, hamwe n'uwahoze arongoye urwego rw'abashingwamanza mu gihugu ca Congo Joseph Mukendi. Abashikiranganje bagera kuri 5 ba leta ya Burkina Faso bo basanze baramaze kwandura uwo mugera kuri uyu wa kabiri, n'abandi bategetsi bamaze kwandura mu bice bitandukanye vy'isi, ubu bakaba bariko barakurikiranwa n'abaganga. Tumukengurukire mugenzi wacu Reveriye Bazikamwe. Abakenyezi b'abarundikazi barakwiye kugira uruhara mu kwitaho gusumba isuku mu ngo zabo, bakanahimiriza gukaraba intoke wowe wese yinjiye mu ngo zabo mu ntumbero yo kugwanya ikiza ca coronavirus. Bivugwa n'umushingwamanza Hunjayimakire asanzwe ari mu baharanira agateka k'abakenyezi. Akavuga ko agacumu k'ubumwe k'umukenyezi ari kirumara mu guhangana n'ico kiza kiko kirasasika inganda hirya no hino kw'isi. Tumukurikire. Barundi na cyane cyane barundi kazi bene wacu, muri no minsi isi iriko iranyiganyizwa n'ikiza gishasha ca coronavirus. Ico kiza kimaze gushika mu bihugu vyinshi, aho mbere kimaze gusasika inganda nyinshi mu bihugu bimwe bimwe. Abashakashatsi ntako batagira kugira ngo batore umuti eka n'icanco zo kukigwanya. Kuri ubwo bushakashatsi havugwa vyinshi, havugwa ibi na biriya, ariko bose ico bahurizako nukwikingira no gukingira abandi hakiri kare imbere yuko gikwira mu gihugu cyose. Barundi kazi bavukanye, kuva na kera mwamye muri kirumara mu gutunganya no gukingira imiryango yanyu. Uno munsi ico kiza kivugwa ku marembo y'igihugu cacu, niyaba kitarinjira niduhaguruke hakiri kare tukigwanye uko tubishobora kose, twikingire, dukingire ibibondo byacu, eka dukingire n'abavyeyi bacu bageze mu zabukuru, kuko aribo bageramirwa cyane nk'uko ubushakashatsi buguma buvyerekana. Bakenyezi bene wacu, mbega uruhara rwacu n'uruhe? Nukugira uruhara runini mu isuku ryo mu ngo zacu, kwigisha gukaraba igihe cyose abari mu ngo zacu, na cyane cyane abana, kuboza no kubambika impuzu zisukuye, gusukura kandi ifungurwa dutegurira imiryango yacu, kudasohoka mu ngo zacu kiretse ku mpamvu zikomeye n'izindi. Iki gikorwa cyo gukingira imiryango yacu cerekeye n'abashingantahe. Ico twobasaba hanini ni ugushigikira ico gikorwa c'abakenyezi mu gutanga uburyo bwose bukenewe nk'amasabuni n'ifungurwa bikeneye mu miryango yabo. Tukivuga amakuru ajanye n'ikiza ca coronavirus, mu ngorane zirimwo zijanye n'ico kiza, abarongoye igihugu cacu bobo basa n'abataco bariko barakora ngo bahangane n'ico kiza, kuko bavuga ko Imana bashize imbere izobakingira. Bivugwa na Jeremy Minani, umuvugizi w'urunani Sephora Arusha, akabona ko iyo ngendo y'abategetsi b'i Burundi yerekana ko batitayeho na gatoya abanyagihugu barongoye. Yeremia Minani: abitwa ko barongoye igihugu c'u Burundi mwizi ngorane zihanze isi yose, bobo barahumirije. Bona abantu bitwa ko bari mu nzego zitandukanye baguma baririmba ko ico kiza kitazoshika mu Burundi kubera ko ngo bashize imbere Imana. Aha rero umuntu aca yibaza ati mbega mu gihe abihebeye Imana ku isi hirya no hino birirwa barapfa bishwa n'ico kiza, mu gihe abihebeye Imana hirya no hino birirwa bo nyene bafata ingingo zotuma ico kiza kwiragira mu banyagihugu, bigenda gute ngo umugwi w'abantu tuzi neza ko atani ivy'Imana bazi bari kwisonga ry'igihugu c'u Burundi
baririmbe ko Imana ariyo izofata ingingo zo gukinga iki kiza mu gihe coshika i Burundi namba kitarashika. Ibi rero biragaragaza neza yuko igihugu cacu kiri mu minwe y'abantu nta bumenyi bafise bwo kugwanya ibiza mwene ibi canke n'izindi ngorane zotera igihugu. Mu bihe nk'ibi witwa ko umukuru w'igihugu yagomba gusohoka akava mu gacerere agatanga amategeko y'ukuntu iki kiza cogwanywa, akongera kerekana neza ukuntu yateguye kukigwanya mu gihe coramuka vyashitse. Turasanzwe tuzi neza yuko ivyerekeye amagara y'abantu mu gihugu cacu bitunganije nabi, abantu birirwa barapfa kubera ko bataronka ukuntu bivuza. Dusanzwe tuzi neza ko igihugu cacu kiri mu bukene buzura inzara. Mbega vyogenda gute mu gihe vyoba ngombwa ko abanyagihugu mu Burundi bagomba biyugaranye? Tuzi neza yuko umunyagihugu asanzwe mu Burundi afungura abanje kwiruka, atavuye mu nzu ngo aje kwiruka ataronka ico afungura. Mbega bigenda gute ko umuntu yitwa ko atwara igihugu aguma nyegeye akareka abari mu bisata bitandukanye by'igihugu bakaguma babesha abanyagihugu yuko ico kiza kitarashika mu gihugu, mu gihe atani ryo gupima ico kiza bihari, mu gihe tuzi neza yuko cyamaze gushika mu bindi bihugu bibanye by'u Burundi. Vyogenda gute ngo abantu bavuge ko kitazopfa gishitse mu Burundi ico kiza ngo kubera ko bashize Imana imbere? Mbega aho cashitse Imana ntibayizi? Mbega kuba ari ubumenyi buke canke ubujuju bwiharije aba bantu bari kwisonga ry'igihugu nabwo bushobora kuba burimo, ariko nibaza ko ari ukutagirira impuhwe abanyagihugu. Umutima wagumye baranga kuva bashitse kwisonga ry'igihugu wabaye umutima wo kutagira impuhwe z'amagorwa n'amaganya abarundi baba barimo. Rero ntaco babwiye, bavuga bati bashaka abanyagihugu bashaka baratikira, ariko burya biyo bibanza barimo kubera babishizumwo n'abanyagihugu. Nayo mu gihugu ca Tanzania umukuru w'ico gihugu John Paul Magufuli ahamagara abanyatanzania kubandanya baje mu masengero no mu misigiti. Mu nkuka ya misa mu isengero y'i Dodoma, John Paul Magufuli yagereranije ikiza ca coronavirus na shetani, ko ari ngombwa ko abantu basenga kugira bakigwanye. Tumukurikire. Hatuwezi tukasalimu amri kwa ugonjwa. Dusabwa kudata umwanya tuvuga kuri ingwara yica ya coronavirus, nyabuna tugasenga Imana. Iyi ngwara niyo dutera ubwoba kuko izohera nk'izindi ngwara zigezeho ziteye ubwoba. Nshuti mukoraniye ngaha, mugeze ngaho guharira ibijanye n'iyo ngwara kuko ari ya shetani. Inzira yonyene yo kuyigwanya no gusenga no kugumana ukwizera mu Mana. Ndabasaba mwese mwemera kubandanya muja gusenga, abandi baja mu misigiti kuko iki kiza kiri hafi guhera. Nico gituma nk'abarongoye igihugu twahisemwo kutugara amasengero kuko twizera kandi twemera ko ariho hari urukiza. Ikiza ca coronavirus ntigishobora kuba mu mubiri wa Kristo. Nakanya keza rero ko kubandanya twemera Imana gusumba kubandanya twemera udutambara twifukisha ku munwa. Huu ni wakati wa kujenga imani zetu. Tusitegemee mavitambaa ya puani. Ana makuru tuyasozerere mu yavugwa mu gisata c'ubutungane. Amenyesha bakuru bane b'ikinyamakuru iwacu barakwije kuri no munsi wa gatatu imisi 56 bafunzwe. Bacira umunyororo wo gufunga imyaka 2 n'igice hamwe n'ihadabu ringana umuriyoni umwe na sentare nkuru y'igihugu ya Bubanza. Abacamanza bari bashashe muri urwo rubanza akaba yari Parfait Muvunyi yararongoye intahe, Ihuwitonze Eric hamwe na Kaneza Clarisse asanzwe ari we arongoye sentare nkuru y'intara ya Bubanza. Icariho c'umushikiriza manza Ntamikejo Jean Marie Vianney akaba yari yabasabiye gufungwa imyaka 15. Tubibutse ko abamenyesha makuru bahagaritswe kwigerekezo rya 22 Gitugutu umwaka uheze ibubanza. Bakaba bahagaritswe bagiye gutohoza inkuru muri komine ya Musigati ahari ko habera intambara hagati y'abitwaje ibigwanisho n'abajejwe umutekano. Christine Kamikazi, Agnes Ndirubusa, Terence Mponzenzi hamwe na Hajide Harerimana bakaba bagirizwa gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Aha akaba ari naho dusozereye ano makuru. Shimire bagenzi bacu bafashe mu kuyatunganya, eka shimire namwe mwese mwafashe umwanya wo kuyakurikira naho ubutaha.